isengero hari ibihumbi by'abantu ariko bose badahuriye ku ijambo Imana. Abenshi baza mu isengero kugira ngo bihumurize, bumvirize inkuru z'ihumure, abandi kugira ngo binyegeze. Mbega bimaze iki kwinyegeza amaso y'umuntu kandi uzi ko hari ijisho ritigera rikanagozwa na rimwe, iturebera rimwe twese? Iyo naryo sirindi ni ijisho ry'Imana. Patiri canke pasiteri ntibasiba kukubwira kwicaha ari kibi. Abenshi bamfashe ijambo ry'Imana nk'ibinyoma, bakubwira ati iyo Mana mama mvuga kwihana ko turabona yamanitse. Ariko ndakwibutse nta kintu na kimwe Imana yavuze yashyize muri porogaramu yacu igihindura. Niyo mpamvu yavuze ngo ndabashize hagati y'amazi n'umuriro, maze umuntu wese yihitiremo. Niwihitamo umuriro akabuza urasha, ariko nuhitamo amazi akabuza urakira. Ariko nanje ndakunda kuvuga ati igikuru ni uko turi imbere mu kutuyobora mu ishengero nawe yokora nk'ibyo ariko aravuga. Ntutubuze gusambana ngo tugusange kuri bashiki bacu, ntutubuze kwiba ngo tukumve aho wanyonyeje, aho wanyuruje cyangwa warenganije abandi. Ntutubuze kwica ngo nawe tugusange mu bikorwa nk'ibyo by'iterabwoba. Gerageza ngo mube nk'uwo mukorera. Mugize neza kuntega amatwi. Uyu munsi mu nkundire tuvuge ku bijyanye n'iyobokamana. Uzungurutse hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi uhasanga amasengero menshi. Mu isengero cyangwa mu musigiti nta kindi kihavugirwa atari inkuru z'ihumure, ukwigisha abantu guheba ibyaha, gukundana no kunama rimwe. Ariko ugendeye hirya no hino naho mu gihugu cy'u Burundi ukumva ibihano, amahano nayo ni menshi. Ukiyumvira mbega ko basenza ari benshi, abicanyi babaye, ko amasengero yama yuzuye, abasuma babaye. Ni gute twisanze aha mu gihe usanga mu isengero hari ibihumbi by'abantu ariko bose badahuriye ku ijambo Imana? Abenshi baza mu isengero kugira ngo bihumurize, bumvirize inkuru z'ihumure, abandi kugira ngo binyegeze. Mbega bimaze iki kwinyegeza amaso y'umuntu kandi uzi ko hari ijisho ritigera rikanagozwa na rimwe, iturebera rimwe twese? Iyo naryo sirindi ni ijisho ry'Imana. Mbega guhinduka bizogenda ryari? Bizogutwara iminsi ngahe kumva amajambo arakataca kubwira? Patiri canke pasiteri ntibasiba kukubwira kwicaha ari kibi, ntibasiba no kukwigisha ko umugabo Yesu Kristo yaje no gucungura abantu nkamwe. None muzohinduka ryari? Mwirirwa murarusha amaleta, birirwa baricara hamwe bariko biyumvira ibihano byo kubahana, kandi mufise amatwi yumva n'umutwe utekereza. Abasambanyi ntibaheba, abicanyi, abasuma n'abandi birirwa barazengereza inzego. Abenshi ubegereye kubabaza bakubwira ngo biterwa n'inzara, ariko umuti w'inzara ni ugukora ibikorwa bitera ishema umuryango, igihugu ndetse nawe kagwizira. None habuze iki kugira ngo nawe ube muri benshi batera ishema igihugu, urekane n'ibikorwa bitaguhesha icyubahiro? Abenshi bamfashe ijambo ry'Imana nk'ibinyoma, bakubwira ati iyo Mana mama mvuga kwihana ko turabona yamanitse. Ariko ndakwibutse nta kintu na kimwe Imana yavuze yashyize muri porogaramu yacu igihindura.
Hera bamwirema yategetse izuba ngo niribeho maze rimurikire umuco w'umurango. Nta munsi n'umwe izuba ririgera rimurika mu ijoro kuko ariko Imana yavuze ngo izuba rizokama rimurikira umurango. Yategetse ukwezi ngo nikubeho maze kumurikira umwijima. Nta munsi n'umwe ukwezi kwaka ku murango. Niyo mpamvu yavuze ngo ndabashize hagati y'amazi n'umuriro maze umuntu wese yihitiremo. Nuhitamo umuriro ntakabuza urasha, ariko nuhitamo amazi ntakabuza urakira. Hitamo neza kugira ngo uzotorane ubugingo budashira, uzotorane neza. Kwirirwa uzengereza inzego, abayobozi n'abandi nta mahoro biguha kandi nawe urabizi. Iri juri rikoroha ku buntu ariko ejo uzogipfuza uribure numara kubona ibihano by'umunyabyaha. Urega nta mahoro y'umunyabyaha. Ariko nanje ndakunda kuvuga ati igikuru ni uko uturi imbere mu kutuyobora mu ishengero nawe yokora nk'ibyo ariko aravuga. Ntutubuze gusambana utugusange kuri bashiki bacu. Ntutubuze kwiba utukumva aho wanyonyeje, aho wanyuruje cyangwa warenganije abandi. Ntutubuze kwica unawe tugusange mu bikorwa nk'ibyo by'iterabwoba. Gerageza mube nk'uwo mukorera Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo wenyine ubwiwe yagerageje kuba nkuko yavuga. Nimba avuze ati umuntu ntatungwa n'injya gusa, yagerageza kwisondesha iminsi irenga 40 kugira ngo abantu bemere. Nimba avuze ati ujya muntu ntiyapfuye arasinziriye, yagerageza kumukangura kugira ngo abantu bemere. Namwe gerageza kuba nk'uwo mukorera. Na kare yavuze ngo ushaka kunkurikira niyihebe ikure umusaraba w'ubunguke. Namwe niba mwemeye kumukurikira heba byose umukurikire maze mumutwigishe mumufise wese. Unakara umuntu atanga ibyo afise. Nimwaje imbere y'abantu mukamutwigisha mutamugira, niko natwe tuzomwakira tutamufise maze tugakora ibitandukanye n'ibyo twumvise. Ariko novuga ati ni bihe tugezemo, kuko nyene yaravuze ngo hazogeraho umuntu mu gusenga aduga hiherereye akavugana na se wo mwijuru. Bizogenda gute niba mara kubitahura bose bakaba mu mashengero yanyu, mu madini no mu misigiti, bagatangura kumva ijwi rivugira mu mitima yabo maze bakaduza ijwi riri hejuru bahamagara uwo mwijuru bonyene batarinze kuza imbere yanyu. Profi n'ibindi murondera mu mashengero muzobibura, nawe mutangure gusanga mwakoze ibyo mwahorora mubuza abandi, kwiba, kwica n'ibindi mubitewe n'inzara. Kuko yamashikanwa haranira atazoba kiboneka. Bwiza abantu kuri, nawe mu bukuri mukorera ukuri, niko muzozi mururira intama nyinshi bazishikana mu ijuru. Namwe mwakavuga rya jambo Yesu yavuga ngo dawe mubo wampaye nta n'umwe yazimiye keretse warabugenewe. Reka ndabasezere ndabibutsa ko iri jwi ushaka ko muryumvise rimwe. Ndabibutsa ko One Boy Valaskira televiziyo yanyu nimira ku TV 257. Abari n'amatwi bwo kumva nibumve, n'abari n'amaso yo kubona babone yisigeze. Gutyo bitume umutima wawe utera ukabwira ubwonko nakubwa kagenza umubiri nk'uko ushaka. Ntuharanire kubaho ntuzopfe ejo, ahubwo uharanire kubaho ntutazigera apfa muri bwa bugingo Yesu yabemereye. Muhorane n'Imana, amahoro y'Imana asakare mu byanyu no mu banyu. Bakunda cyane muragaheza.